Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba kino kiganiro mwateguriwe n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu nama nkenguza amateka mukagishikirizwa na Leonce Nimpereza. Mu kiganiro cacu mukurikirana ibijanye n'inama z'abakenguza amateka bose zo ku magenekerezo ya 16 na 21 Rusama uno mwaka zari zirongowe n'umukuru w'inama nkenguza amateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera, aho bize bongera baremeza integuro z'amabwirizwa zibiri harimwo iyerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi. Murakurikirana kandi ivyerekeye ibikorwa vy'iterambere rusangi vyaranguwe n'ivyegera vy'umukuru w'inama nkenguza amateka abubahwa Denise Ndadaye na Fabrice Nkurunziza muri komine n'intara ya Rumonge na komine Giheta mu ntara ya Gitega. Abakenguza amateka barakoranye mu nama ya bose yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguza amateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yo kwigenekerezo rya 16 Rusama uno mwaka, aho bize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa ryo kuwa 13 Mukakaro umwaka w'igihumbi amajana 989 riraba amategeko akurikizwa n'ibisata vya leta vyitunganiriza ibijanye n'intwaro n'ikigega. Leta ikaba yari yarungitse umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Mu nsiguro uyo mushikiranganje yatanze yamenyesheje ko mu nama shikiranganje zitandukanye zatunganijwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 basanze iryo tegeko ritakijanye n'ibihe igihugu kigezemwo. Ibikuru bikuru bishasha biri muri iyi nteguro nshasha ni bikurikira. Integuro ikuraho inzego nshingwantwaro mu mashirahamwe ya leta ata mafaranga y'inyungu yinjiza ku mwaka. Ubugira kabiri nuko mu gukuraho izo nzego nshingwantwaro nuko imirimo yahora irangurwa n'izo nzego nshingwantwaro mu mashirahamwe ata mafaranga y'inyungu yinjiza ku mwaka izoshingwa na komite zo mu buyobozi. Ngivyo ibikuru bikuru nyamukuru vyakoreweko kugira habe guhindura iri tegeko bwirizwa ryahora rigenga amashirahamwe ya leta mu Burundi. Abakenguza amateka barasavye umuco ku myitwarariko itandukanye harimwo nk'ivyerekeye ingene abononye amatungo y'ayo mashirahamwe bahanwa. Mu nyigisho duheruka kuronka en rapport avec les finances publiques muri élaboration du budget batwereka muri plan les risques zishobora gutuma habaho déviation y'ama prévision n'ama attente et les réalisations. Batubwira yuko les budgets z'ama shiramwe nkaya ko zitoba incorporé muri budget du ministère. Bashaka tugira ati muri maquette budgétaire ko baca bayishira mu cyo bita muri extra budgétaire. Rero sinzi nyakwa mushikiranganje ko tugiye kwiga loi de finance mbega tuzoca tubifata gute. Nico cyonyene cagumye kinzamwo kugira ngo mbaze numve umuco narijya tuvuga ati on vise vision 2040 2060. Vise kibazo mwa mushikiranganje bagize ni mauvaise gestion bahanwa gute. Mushikiranganje yaratanze umuco ku bibazo vy'abakenguza amateka. Guhanwa ni bimwe twavuga nimba hari umuntu wo muri administration personnalisée yagize manque nukuyevaliwa
habaye détournement naho nyene barakurikiranwa cane cane ko contrôle ikorwa na yama inspection générale ari institué au sein des ministères hanyuma na ntuze na inspection générale de l'État nayo nyene irafisemwo droit de regard. Aha nukuvuga yuko yego nivyo hariho abantu bagize malversation ugasanga baramalverisa ibintu bikaba ariko ubu icaronderwa ni changement de mentalité hama hakaba gukora synergie umuntu wese abona ko hariho amahera ya leta ariko araba malverisa agahaguruka akadenonce hanyuma hakaba ama enquête bagahanwa nkuba hariho amaraporo ya inspection générale de l'État ariko arakorerwa ku buryo abantu bagirizwa kuba baratwaye amahera y'igihugu ariko abariko barayasubiza kandi hariho komisiyo yagiyeho nivo y'ubushikiriza amanza ariko barabikora abantu bagize mauvaise gestion détournement bakayasubiza ku neza canke ku nguvu nivyo biriko birakorwa sino bigumye uko vyamye nta hinduka ryoba mu gihugu cacu. Bamaze kunyurwa n'inyishu z'uyo mushikiranganje abakenguza amateka bakaba baremeje 100% iyo nteguro y'ibwirizwa. Umukuru w'inama nkenguza amateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yararongoye inama kuwa 21 Rusama uyu mwaka aho abakenguza amateka bize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa inoma rimwe agakwego 19 ryo kuwa 14 Nyakanga umwaka w'2018 rihindura ibwirizwa inoma rimwe agakwego 15 ryo kuwa 9 Rusama umwaka w'2015 rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ukomenyesha makuru Leokadinda Cayisaba niwe yari yarungitswe na leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Mu nsiguro yatanze umushikiranganje Ndacayisaba yamenyesheje ko iyi nteguro y'ibwirizwa ifise intumbero nyamukuru yo gushimangira ugushikiriza ivyiyumviro bitandukanye atankomanzi. Uyo mushikiranganje yarashikirije ibishasha biri muri iyo nteguro y'ibwirizwa. Ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ryari rihasanzwe hariho ivyo bitavuga ari naco gituma ibikuru bikuru bishasha biri muri iri bwirizwa tubazaniye ari ibi bikurikira. Hariho ubwa mbere ukwisunga umuzo w'ibimenyesha amakuru bikoresha ubuhinga bwa none mwitwita les médias en ligne hamwe n'ivyegereye abenegihugu les médias communautaires eka mbere no kwisunga igwirirana y'ibimenyesha amakuru bikorera hano mu gihugu wacu. Ubwa kabiri hariho gukomeza uburenganzira ibimenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru bafise canke boronka n'ivyo bategerezwa gukora mu kurangura umwuga wabo. Bwa gatatu hariho gutomora neza ibijanye n'ikibanza cohabwa amasinema na publicité kubijanye n'ibimenyesha amakuru. Bwa kane hariho guhanisha amande ivyaha bimwe bimwe bikorwa mu mwuga wo kumenyesha amakuru umumenyesha amakuru atarinze gufungwa ku vyaha bikurikira. Hariho nk'ivyaha byerekeye gutukana, gutyoza, kudodobereza umuntu, kubeshera umuntu, guhonyanga imico myiza n'akaranga y'igihugu, kwisuka mu buzima bw'umuntu, ukurenga ku burenganzira bwo gufatwa nk'umwere presomption d'innocence, gushira ku mugaragaro wakorewe amabi yo gushurashuzwa ku nguvu atavyo mwagiye inama, uburenganzira bw'umwenegihugu mu gihe umumenyesha amakuru yarenza akarimbi mu kuvuga canke kwerekana amasanamu y'uwakorewe amabi canke gushurashuzwa ku nguvu, canke ukwisuka mu buzima bw'umuntu
n'ibindi. Mu myitwarariko n'amakenga yabo abakenguza amateka barasavye umuco kubijanye n'igituma mu gutegekanya amande ku vyaha bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru batabitandukanije ngo bafate kimwe kimwe ukwaco. Barashatse kumenya ko hari uburyo bwo gushobora kugarira umuhora abafise ibimenyesha amakuru bikoresha ubuhinga bwa none iyo baciye kubiri n'amategeko. Barashatse kumenya kandi ubuhinga ubwo bushikiranganji bufise bwo gushobora kumenya aho nk'uwoba akoze amakosa abicishije ku buhinga bwa none bwo guhanahana amakuru yoba ari kugira ngo ahanwe. Ndavye ayo masanction penale yo kuri article 79 nk'uko n'abandi babivuze na cyane nk'iyi dusanga kuri article 59 iyi mumenyesha makuru ategerezwa kutinjira mu buzima bw'abantu nakaroro gusa ntanze aca niyumvira none aya mantuze yose bagize injire imputation dommage babihana kumwe namye niyumvira kubera iki byose baca bipoperanya ngaha ibi aya maderi uko ashikindwi baka intervalle ko yohanwa ku 500,000 à 1,500,000 mushikiranganje mubona ibintu byari kuja byose byari kuja hamwe canke kimwe twari kugihana kwacu. Nagire mbaze nyakwa mushikiranganje nk'izi media en ligne ko benezo usanga mbere batari no ngahe Burundi umuntu akagira mwene ya madeli mwivye byo gucafuza abantu canke ibindi mbega ubushikiranganje bafise ubushobozi technique bwo kubabloka canke kubahagarika. Naje ikibazo nashaka kubaza ni nk'iki nyene Honorable Victor aheze kuvuga mugabo ico no kongera ko nuko ushobora gusanga koko umuntu ashobora kuba ari no ngaha mugabo akitirira umuntu atari ngaha kubera ibikorwa ari karakora bitari baze mu Burundi. Ikibazo ni iki nuko ushobora gusanga rero bijya bihano bateguriye abantu baba bagize dedeli bishobora gufatirwa abo bazi bari ngaha mugabo abantu batari ngaha bo bakidegenza badashobora no Rwanda. Ni ikibazo rero nk'icyo Honorable ahejeje kuvuga ubuhinga mufise bwo kugira abo bantu mumenye aho bari n'ingene umuntu yobafata cyangwa kubahagarikira ibintu kuba bari ko kugira concurrence y'abantu bashobora guhanwa mugabo badashobora guhanwa. Ubwo buhinga murabufise. Umushikiranganji Leokadinda Cayisaba yaratanze umuco ku myitwarariko n'ibibazo by'abakenguza amateka. Twebwe kugira ngo tubishire mu mugumwe twaravye n'ingene muri code penale bisanzwe biri classe no kuvuga ivyo vyaha biri mu migwi itatu. Twebwe umugwi wa délit de presse dushaka ko wohanishwa amande ntibace baja mu munyororo uri mu mugwi waho ashobora gufungwa kuva ku mezi 2 gushika ku myaka 5. Rero umucamanza tuvuze tuti bazohanwa kuva kuri 500,000 gushika kuri 1,500,000 umucamanza ni waheza karaba mu mategeko ingene ico caha yakoze cyari gisanzwe gihanwa akacaraba rodogre yogihanisha nawe mugabo muri iyo intervalle. No kuvuga yuko byose ntibizohanishwa 500,000 canke ntibizohanishwa 1,500,000. No kuvuga umucamanza niwe aravye amategeko ukuntu bimeze nico cyaha ukuntu agikarifya niwe azoheza akacamenya ati ndashobora guhanisha igicaha 500,000 umuntu akacata ndashobora kumuca 1,000,000 ndashobora kumuca 1,500,000 etc. Mugabo twe twabikashije selo na category na code yari sanzwe yarabi categorijemo. Les médias en ligne nkuko mubizi hariho abusanga bataba ngaha anye canke batariko bandikira bari ngaha mu Burundi ku buryo usanga bigoye gushobora kuba bloka kuko aho baba baruguruje ajya amakonte yabo aba singaha mu Burundi kandi nta migenderanire turashobora kugira gushika no munsi yabo kugira ngo dushoboye gukorana nk'ubushikiranganje kugira ngo dushoboye kubabwira tuti abo bantu bavuze ibitari byo ni mu bloki. Mugabo ico no bizeza nuko turiko turakora kugira ngo turabe yuko toshobora kugirana izo collaboration mu kuratifya ama convention asanzwe hari yaba ama convention
y'ibi bya cyber security cyangwa cyber criminalité au niveau ya Afrika cyangwa au niveau yo hanze, niho bizoca bituma rero twadera kuri ayo makonvansiyo, maze natwe dushoboye kugira ijambo twaramaze kuvyinjiramo. Turiko turabikora rero kugira ngo turatifye ayo makonvansiyo, twizera yuko bizohava bishika, tugakorana, tubonye ikintu tugaheza tukavugana nayo mantuze yebereja ayo makonte yabo, bagaheza bakaca batublokera bene abo bantu. Mu ntererano ziwe nyeniteka arongoye inama nkenguza amateka yarakengurutse iyo nteguro y'ibwirizwa yorohereza abamenyesha makuru mu mwuga wabo. Yashikirije ko ukumenyesha makuru udakwiye kuba umwuga wo gusambura igihugu, ko wategerezwa kuba inkingi y'iterambere. No tegeko n'igiamara kuja mu ngiro rizofasha abamenyesha makuru na cyane tubasaba nabo nyene kuza bariyubara. Mwagize neza gukuramwo ibihano byo canke gufungwa, ntikiba ari cyo kintu cyambere mushira imbere, ariko mugashira imbere kimbure kubanza guhanura no guca amande kugira ngo nanone abantu bikebuke. Tukizera yuko bizogira ico bifasha, ntiduze turumva abamenyesha makuru bariko barafungwa, ariko kandi tukabavunira akagoye yuko nabo nyene ntibarekuriwe kurenga vy'ukuri amategeko. Ngo nuko ari abamenyesha makuru tuze dukora ibintu tumenya yuko nibyo turafise uburenganzira, turakingirwa n'amategeko, mugabo twibuke ko nabandi bafise uburenganzira nabwo kandi nabo basabwa gukingirwa. Rero bakoze neza umwuga wabo nibaza ko byo bavyiza, na cyane ko byo kurerwa umwuga wo kumenyesha makuru ni kimwe byateza gufasha mu nkingi ziterambere, gukomeza iterambere. Kumenyesha makuru byategeza kuba umwuga wo gusambura igihugu, canke nkuko wagi barayivuga bubahwa, ugasanga abantu agateka kabo kariko karacyozwa. Byategeza kuba inkingi idufasha mu iterambere. Rero turizera yuko rino tegeko rije by'ukuri gufasha abamenyesha makuru, na cyane ko harimo ingingo zibakingira, ko hariho bamwe bahora bakora badafise amasezerano y'akazi, ugasanga ntibahembwa, ntibagizente, kandi bamaze ntibariko barateganirizwa kazoza. Rero rino tegeko nibaza yuko by'ukuri rije kubafasha kugira ngo nanone n'agateka kabo gashobore gukingirwa, bakora umwuga batekaniwe, bazi yuko barangije bageze mu zabukuru nabo bazotekererwa bikagenda neza. Inyuma y'izo nyishu z'umushikiranganje, iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yaciye yemezwa n'abakenguza amateka bose. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka umwubahwa Denise Ndadaye ari kumwe n'umushinga amateka yatowe mu ntara ya Rumonge na bamwe mu ndongozi muri iyo ntara nyene, yari ifatikanije n'abene gihugu bo ku mutumba wa Mutambara, zone Gatete, komine n'intara ya Rumonge, mu bikorwa vy'iterambere rusangi byo gusasa amabuye no kuvanga isima n'umusenyi, vyo kubaka ibirasi bibiri vy'ishure shingiro ya Mutambara ya kabiri kuwa gatandatu igenekerezo rya 2025 Rusama uno mwaka. Inyuma y'ivyo bikorwa, umwubahwa Denise Ndadaye yahamagariye abene gihugu bo muri iyo ntara gukingira ibidukikije, kugira isuku no kurwanya ibiturire. Nagomba mu by'ukuri umwe wese agire ibyiwe, kwitwararika ibidukikije, gukingira ibidukikije. Umwe wese yumve ahari ko gukingira ibidukikije ni igikorwa cya buri wese, igikorwa cy'umwe wese akaterera icyo ashoboye mu kurindira ko leta hari icyo yofasha kugira ngo isi zacu zibandanye zifise akanovera, kandi ari isi igumye ikomeye, abantu bashobora kuyibako batekanye. Na cyane nk'ubu imvura yagabanutse, dufate dutere ibiti bikinga. Aha twohera nko ku migano ijya misuna, imisuna cyane niyikomeza inkengera, nikomeza isi. Twongere tugire kandi n'isuku. Hariho abantu bagenda barata ibyo ari byo byose, ibyo bicupa, ibintu byose ibyo
bitabora ibintu byose bishobora kuzibira bikazibira y'amazi igihe amazi yadundumiwe akabura haca kubera ibyo byose tugenda turaterayo ibyo byose iyo imvura iguye abantu bose baza kurunda mu ruzi barunda mu ruzi harageza ahantu bikaziba bimaze kuziba y'amazi akaca yinjira munsi z'inkombe nihaca atangura rero kuza abomora gato gato ugasanga imirima yaragiye ndetse n'inzu zigashikirwa nibyo mwibonera. Kuwa gatandatu w'indwi irangiye icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka umwubahwa Fabrice Nkurunziza yarishikiye ku mutumba wa Murama uri muri komine Giheta intara ya Gitega kugira ngo yifatikanye n'abene gihugu baho mu bikorwa vyo guca imikobeko mwitongo rizorimwa n'amakoperative. Mwijambo ryiwe icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarashimiye abajejwe intwaro hamwe n'abene gihugu bo muri iyo komine ku bikorwa vyo kurwiza umwimbu bariko barakora. Umwubahwa Fabrice Nkurunziza yaciye abaha n'izindi mpanuro zitandukanye ko gukingira isi, korora ibitungwa no kwitegurira amatora yo mu mwaka uza batekanye. Ndabashimire cyane, shimire indongozi z'intara nziza ya Gitega, shimire na musanteri nabo bafatanije ukuntu tubona bitayeho ibikorwa by'iterambere bikaba bibonekera ku kuntu mubagamburukira mukaza muri ibi bikorwa. Biboneka yuko ihangiro rya leta ryo kugwiza umwimbu kugira ngo umufuko wose uronke amafaranga kugira ngo umwene gihugu wese aronke cyashira ku munwa ko mwabyumvise kandi muri ko murabishira mu ngiro. Duhamagarira bene gihugu twese nkuko leta yamye bihimiriza kwijukira korora ibitungwa bito bito, inkwavu, impene, ingurube ndetse n'inka. Burya ubu n'inka nazo nyene ziragwiza amase kuko kare tukiziragira ku mitumba amase zaje kuyata ku mitumba, mugabo ubu kubera ziguma muhira yamase aguma muhira kandi agwira n'ingoga. Rero dusabe abajejwe uburimyi n'ubworozi ntibiteho uburimyi gusa n'ubworozi nabwo begera bene gihugu babafashe ingene bashobora korora ivyo bitungwa bito bito kuko navyo ni nk'umuntu navyo nyene biragwara kugira ngo bababe hafi baze barabafasha mu gihe ivyo bitungwa vyogwara. Ikindi twagomba guhimiriza banyakubaha mwese muri ngaha, murazi yuko ibi bintu byo guca imikobeko bifasha kugira ngo isi tuyibungabunge ireke gutwagwa n'inkukura. Duhamagarira rero twese mu mihana yacu aho dusanzwe turimira guca imikobeko nk'uku tuyiciye ngaha. Ubona yuko bikugora uhamagare umumoniteur akwereka ingene yo gupimira kugira ngo ubungabunge yasindimwa ireke gutwagwa. Ni washiramwe yamase imvura ntice yakukumira mu mwonga. Ikindi naco turahamagarira rero abene gihugu kwitegura bitegurira amatora kandi batekanye, mwirinde ibihuha kuko turamenyereye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi yo twimirije amatora haduka ibintu by'ibihuha bitera uruhagarara bigatera abene gihugu kugira umutima uhagaze. Ariko murabona yuko umutekano urakwiye ntihazogire uzocibwa intege n'ibihuha muzaba muriko murumva. Tubahamagarira kuguma ku kivi mwese, hari cyo wumvise ubwire ubujeje intwaro uti ikintu numvise kimeze gute. Ntube nka babandi abonye igihuha aca kwiragiza. Murabona ko ubuhinga bwa none bwagwiriye, abene igihugu twese usanga dufite amatelefone, umuntu kazubona akwiragije mu magroupe ibihuha bigatuma abene igihugu bagira umutima uhagaze aho kubandanya ikivi kizodushikana kwiterambere. Ikindi rero twagomba kubasaba no kwijukira n'ibindi bikorwa atari ibi, kubaka amashuri tuyubakire, twubake amavuriro, ariko kandi
tutibagira n'ibindi bikorwa bishobora kuduteza imbere nk'uko leta iriko irabihimiriza. Aha ndahamagarira bene igihugu twese kwijukira igiterwa c'ivoka, kandi n'igiterwa kibana n'indimo. Kandi turazi yuko abajejwe n'ubworozi bagifashe mu minwe bariko baragwiza imbuto y'amavoka. Turabizi yuko ngaha mu ntara ya Gitega ni intara isanzwe ibamwo amavoka kandi aryoshe. Turazi yuko mwari musanzwe muyarima, ariko hariho akandi karusho twibaza yuko baza baramaze kubasigurira kazotuma dushobora kuyashora hanze akaturonsa ya mahera y'agaciro. Ayo mahera y'agaciro nayo akadufasha kubaka ibintu cyane cyane by'inyubako rusangi dukenera kuri leta. Aha ndavuga nk'amabarabara canke amavuriro canke amashuri canke tukaronka amafaranga yo kugura imiti abene igihugu usanga dukunda gukenera. Nakona kanyamuneza karanze amasengesho yo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 26 Rusama uno mwaka, aho umukuru w'inama nkenguza amateka Nyaniteka Emmanuel Sinzohagera asanzwe ari nawe aserukira imbere y'amategeko ishengero rya Methodiste Bini mu Burundi, ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yari yifadikanije n'abakristo b'iryo shengero nyene muri paruwase Gakungu iri muri komine Giharo mu ntara ya Rutana mu masengesho yo guhimbaza umunsi w'Imana. Mu nyigisho yashikirije yishimikije ijambo ry'Imana nka Yobu ikigabane c'indwi akarongo ka mbere n'ikete rya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ikigabane ca gatandatu kuva ku karongo ka 11 gushika ku karongo ka 12. Nyaniteka arongoye inama nkenguza amateka yasavye abo ba Kristo kwemerera mpwemo w'Imana akabarongora kandi akaganza mu mitima yabo. Yabasavye kandi kurwana intambara y'ukwizera mu gukunda ijambo ry'Imana no gusenga. Bene data, nkuko nabivuze, kugira ngo ivyo byose bikunde, nagera binginga ubwa mbere twemere kurongorwa na mpwemu w'Imana, duhe ikibanza mpwemu yera. Yesu amaze kubona ivyamubaye ko aravuga ngo aba bantu ntiboshobora intambara badafise mpwemu yera. Abarongorwa bose na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana.